ahantu guverinoma ihari ihagaze no ku bintu bijanye n'amacakubiri. Ni ukuvuga ngo bya bindi twamye tuvuga kuva kera bagiye kubishira mu ngiro. Ivyo bitihwe. Mes chers amis, murabona ko tugira ibiganiro kenshi cane kandi abashimira ababikora. Jiriberi ndagushimira cane, Jiriberi wo muri Europeya. Ndanakwibutsa ko muri 2016 wampaye indaro mu Rwanda i Kigali, ndara mu nzu yawe iminsi ibiri. Petetre ntavyo wibuka kubera uri umwana mwiza, uri umuntu mwiza, waba wumva ufasha abarundi. Mugabo je ndagushimiye, mbonye akajya kugushimira ngahanye muri public. Murakoze cyane Bob. Ego waramaye indaro, wibuka umuntu wahaye indaro agenda mu Buganda. Ego ariko ngira mwakoze batwavyumvise, murakoze ngira muzo ndondera inbox hanyuma mubandanye ku byo mwariko muraterera ku kiganiro nyimba mwarangije. Oya ntabwo narangiza kandi ntaratangura. Ariko umwanya uri kurabajana Bob. Okay, jewe rero kugira ngo ndase ku ntego ku mwanya uri kuranjana, turafise ikibazo tumazemwo imyaka nk'abarundi yo kwidodomba. Turidodomba cane turavye ibibazo biriko biraba mu gihugu cacu. Twese turi muri ababebe, kuveze zapfuye, ibiziga vyabuze ukuntu bibikwa, haje guverinoma hagaraye ku bwoko, ariko nta na rimwe tugera kuri ikintu nk'abantu nka mwebwe nemera kandi nubaha co gufata ingingo yo kugira bino bintu bihagarare. Ico nico kintu tugomba guha agaciro gusumvya les propositions. Nanse yuko n'ivyo mukora ari ibintu vy'akamaro byo gutabariza. Mwebwe deja muba muri mu kazi ko gutabara, nimba utabarije, nimba uvuze ikitagenda neza uba uri mu kazi ko gutabara. Ariko aho tugeze n'umunsi kuri uyu munota guys, turi mu gihe tugomba bino bintu biriko biraba tubihagarike. Nasaba abantu bose baba influencer nka mwebwe twemera, guhera n'umunsi, guhera ejo dutangure guha ijambo abantu bariko baragira ico bakora kugira bino bintu bihagarare. Gusumvya abantu biyumvira ivyo tuzokora ejo. Nkatumirira abarundi bose turi ngaha kuri uyu munsi, mwiyunge ku ntare z'intaheba za Red Tabara. Ndabibasavye, ndabisubiyemwo, abarundi mwese turi ngaha mushaka yuko tugira ikintu cihinduka mu gihugu c'iwacu, dusubire kugira igihugu, tugende Europeya isubire isamirane, Europeya isubire isamirane mu gihugu, Fogod isubire ikore mu gihugu, Mbonimpa asubire akorere mu gihugu, Refronderi bagize intambwe bagaterera bagafata intambwe kugira ngo bavuge no ku bintu bitariko biragenda neza, dusubire mu gihugu. Muze mwiyunge. Urakoze cyane Bob, ngira ubutumwa babwumvise Bob, ugerageje usangize ijambo abantu. Jiriberi c'est pas bon, ivyo bintu ukora c'est pas bon, kubera turi muri urgence. Il faut ko bumva la solution gusumba ivyo bintu by'ibiganiro mugomba mvuga ngo habaye. Il faut que la solution soit là kugira abantu bayikwirikiza. Ivyo bintu ndavyamaganye kandi tiwe mon frère. Murakoze cyane Bob. Kubera ko turiza imyaka n'imyaka turuna la page tuje muri solution. Ngira kubera iki muca mugomba kugira akavirigire hageze kuri ico kintu kandi namwe mubabaye. Guys, duhindure mind. Ariko Bob ngira wumvise ko ubutumwa bwanyu bwumvikanye n'icifuzo mwashikije birumvikana ko mubabaye. Kurantira mwijambo wewe ntabwo bwumvikanye. Akajambo kanyuma Bob kugira dusangire ijambo n'abandi. Akajambo kanyuma ndatumirira abarundi muhagarike kwidodomba, tugende mu gikorwa. Uwo bazoha ijambo ejo azoze avuga icyo ariko arakora kugira Burundi butabara. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Bob. Ndabona Alice Hakizimana nimba unkundiye imbere ko tubanza kwakira abandi batumire abanywanyi Atanazi Karayenga yaje ku murongo. Atanazi nimba muri ko muratwumva akabazo mwari mufise nimba mwagatoreye inyishu reka dusubire tubakire kumbure tubahe nakanya kugira ngo mutange umwihwezo nk'umumenyesha makuru kandi muri nzobere mu bijanye n'ivya politike uko mubona ino leta nuko nicyo mwari muyiteze ko nicyo abarundi boyitegako. Turabumva nubwo hari mwakabaza ariko turabumva ngira mwoduga kwijambo. Akabazo ibibazo baciye mu bihugu by'abanyarwanda ya kera yacita nabifite hanyuma ashobora bafasha ya technique yaberesha buryo urashe bugufi kugira application ya X y'ubu tugeze rero sinzi ko mu nyumva neza ubu turabumva muduge kwijambo. Ko murakoze cyane mvaje gushimira cyane ko mwadugiye kuri kiganiro hanyuma ndashimira cyane n'abandi bafashe ijambo imbere yanjye mugabanire cyane umwana w'ubundi byakiteye ariko ndakunda rero jewe ico nagomba gushikiza ikintu kigufiya cyane ko mu by'ukuri wumvise ibyo wumvise iby'abandi bose bavuze leta nshasha nta kintu gishobora guhindura igitoro gishobora kuzana ibintu dukeneye byose mu Burundi amazi umuriro leta nshasha dushobora gutangura ubuvuzi leta nshasha dushobora gutoteza impunzi ziri muri Tanzania n'ahandi n'abandi bari barashanye mu Buraya leta y'ubu ishobora kurekura Afurika yabigize imbohe nyinshi cyane zikomeye mu gihuza no mu yandi mabohero jewe mfise ku mutima cyane cyane mu leta yitwa Clement Nkurunziza twagerageje kuburana kera ariko byaranse bikuba muri cyane kugira ngo abonera mu bibazo by'igihugu n'ubwo bamuhaye bamuciye umwaka hari cyo guhera mu bohe kandi akigabura ivyo bintu leta y'ubu ntagize bishobora guhindura hanyuma kandi leta y'ubu nta bwicanyi Gilbert sinzi ko mwebwe muriko muramwumva neza Atanazi Karayenga jewe ndamwumva nabi cane harimwo ibintu bisuma cane bituma tutamwumva neza sinzi ko mwebwe muriko muramwumva Gilbert. Kumbure ko amajwi yiwe asohoka ajwangaraye kumbure ngira yoba yuguruye habiri. Sinzi ko Atanazi muriko muratwumva nimba mwikonexe ku mashine no kwi telefone ngira mwozimya kimwe kuko amajwi ariko arinjiranamwo. Okay, reka ngerageze mugaragaza nagifite telefone na ordinateur koko byari byigiye ego kimwe mwokizimya mukaguma kwi telefone ngira kimwe nakizimije bano muranyumva neza biriko biraza gahoro. Okay, sinzi igituma bitagira gahoro bwo telefone niyo yonyene kigaragaye rero nsubiremo canke baganizaho narindi ngira mwogerageza kubandanizaho mwari mugeze. Nariko kuvuga yuko leta y'ubu idashobora gutahukana impunzi idashobora kurekura abafunzwe mu mpimba abacaciye urubanza na Clement Nkurunziza idashobora kurekura ubwicanyi bw'imbonerakure bashobora kugabanya ingwano yo muri Kivu leta y'ubu idashobora gutahukana abasega bagutahurika mu kaga kuko kugabanya n'abanyekongo bariko Professor Karayenga sinzi yuko twosubira tukabagora mukaraba ko imashini zimije neza kuko n'ubu turumva yuko harimo interference mu majwi.
kumbure ngira mwogerageza mugasohoka mukinjira gushasha mukoresheje telefone, ngira turaca dusubira tubahe ijambo mukosore ako kabazo ko mu buhinga mu kurindira, ngira twoba turakira abandi banywanyi babiri ku murongo. Alice Hakizimana, hanyuma kumbure ko Atanazi ngira aza kuba yamaze kuzimya imashini kugira ngo dushobore kumvikana nawe. Ego Jiberi, reka tube turakira abatumire bari basavye kugira ico bashikiriza. Mushinga Nashara niyo ariko atwumva yo kugura mikro akabaza akabazo kiwe atakikirwa na Patrick Ndayikengurukiye. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Jewe na kabazo mfise kuri ibi bintu bimaze iminsi tubona ko mu Burundi. Iyo uriko urakurikira amadisikuru y'abategetsi batandukanye ku isi, urumva ukavuga uti ukagira analize muri ayo madisikuru yabo. Rimwe nigeze kumva umwe mu bategetsi bo mu karere avuga cyane ku bantu biwe babwira bavuga mu gihugu kirateye imbere, baravuga ati mukagende mwishimira buri mwanya mvuga ngo igihugu ngo carateye imbere, ngo tugeze kure, ngo tugeze hano. Ati mwibuke ko uyu munsi amatara ataragera mu gihugu hose, mwibuke ko uyu munsi ibintu byose bya nkenerwa bitaragera mu gihugu hose, mwibuke ko tugifise abana bakifise ingwara zo gufungura nabi. Rero ibyo bintu bitarahera ntimuzosubire kuza murumva abantu bavuga ngo twarateye imbere turakomeye, ibyo byo bagenda bavuga, ahubwo ibyo nimubireke nimuje ku kiba. Ngarutse rero iwacu, wanashaka no mu bindi bihugu nuko bimeze, abategetsi bararaba bati iki kibazo kirahari niki bakaca bakivuga ko bakagihindura. Rero ngarutse mu gihugu iwacu, iyo uriko wumviza amadisikuru y'abategetsi ugasoma ibyo bandika, bose uhereye ku mukuru w'igihugu barakandika bati igihugu aho kivuye, abakera bari bagishize, twaramaze gutera imbere, tugeze kure, ubu uyu murundi wese aribonera ko ibintu byateye imbere. Kandundura mwarabonye urwandiko umupfasoni mukuru w'igihugu yigeze kwandika yifuriza imyaka 5 umukuru w'igihugu amaze ari ku butegetsi. Yaravuze ati twebwe umuryango wacu, sindiko ndabisoma ariko ndavuga mu majambo makinye uko abivuze, aravuga ati umuryango wacu turabashimira cyane imyaka 5 mumaze mukorera igihugu, mwaragiteje imbere ku buryo bukomeye, mu madomene yose igihugu cyageze ku rugero rutangaje. Uravye abandi bantu bose usanga begereye nkuko babivuze, usanga abantu bo miryango babegeranye, mu mategetsi bose babegeranye, bose ugasanga bavuga gutyo. Wada mu binyamakuru vyegereye leta bose ugasanga bavuga gutyo ko igihugu kigeze kumve. Utazi Burundi usomye gusa uvuga ati kabisa iki gihugu kiratangaje. Rero ikibazo nje kubaza abatumire ni ku bwanyu muri ko murabona ibintu abo bantu bandika gutyo, mbega ngo bari wamugane bavuga bati uwuguruye iwe wabukeye canke ko bari kutamenya, ko bari kutagira bya bindi bavuga ngo abantu barahimba umuntu mu guhimba ntahishe, ugasanga ibyiwe akaca bikonota ku barundi bose. Mwebwe ku bwanyu ibyo bintu mubiha iyihe nsiguro? Kuko atarimwe ni gake tubona bavuga bati bicara bakavuga bati by'ukuri mubona byogenda gute kugira ngo igihugu gitore umurongo. Ahenshi iyo bimeze gutyo, aho kwigungira kw'ibintu baca bagenda bagahamagara abantu bahinga batandukanye, kuko urabona mu nzego zabo nta bahinga barimwo, nta bahinga bashizemo n'abakeya. Nibura basi bakavuga bati ko bimeze gutyo, reka abahinga naho batari umugambwe wacu canke bari, ariko baze badufashe nk'abarundi bose. Ariko ubwiza nabivuga murabona ingene baca bandika, aca yika umwasi w'igihugu urinze uzobati nyabona ibintu bikosorwe gutya na gutya, ubona message hirya no hino bitwa basi b'igihugu. Mbega ibyo bintu mwebwe mubibona gute? mu yihe nsiguro ni gito kugira ngo kumbure abo bantu bose batahure koko igihugu kiri Aragon? Mbega mu kutabimenya cyane kubyirengagiza. Murakoze.
murakoze cyane no kubahiriza umwanya Shirangabo. Ngira Alice Hakizimana, ngira ubu uye ijwi rya Atanazi Karayenga turashobora kurironka, nimba mutwumva Atanazi Karayenga. rero ndabumva neza cyane, ubu ndabumva cyane. Ubu tumva ijana ku ijana. Ngira Ijana. mwobandaniriza aho mwari mugeze kugira ngo duce twakira abandi banywanyi kumbure baranaza kubabaza utubazo aho abifuza kubabaza. Yemwe nukuri mumbabarire kandi bya umwana nkuko navuze bwa mbere, ibyuma ni umwana w'uwundi mugabo birasavye birakura gatonya. Hanyuma rero numvirije bimwe bimwe nagenda ndumviriza nk'ibya Pacifique canke vya professeur, navyumvirije numvise n'ibibazo by'aba abashitsi bajije. Jewe ico nagomba gushikako nuko mu by'ukuri leta ya gatatu ya Neva nta kintu na kimwe gishobora gushikako, kuko ku bwanje mbona yuko leta nshasha yitwa ko ari nshasha, mu by'ukuri si nshasha, kandi noneho nta gitoro kizogaruka ngo nuko yabayeho, kandi noneho umuriro canke umuyaga nkuba canke internet canke imiti muri farumasi canke ibintu bizimba ntibizohinduka. Kandi noneho iyo leta nshasha yitwa ko ari nshasha, nta abarundi bavundiye mu buhungiro muri Tanzania, muri Uganda canke ahandi ntizobatahura, kandi noneho n'ikinaco ntizonaheba no kubatoteza iyo bari. Leta nshasha y'ubu ntizorekura, navyumvise Pacifique abivuga, ntizorekura abantu benshi bafungiye ubusa kuva imyaka, ntizorekura Clement Nkurunziza nagwanira nigeze kuvugira kenshi, ariko bamuciriye umunyoro wo guherayo kandi akikiza aburana kandi ari inzirakarengane. Leta yitwa ngo nishasha nta bwicanyi bw'imbonerakure izohagarika. Leta nshasha yitwa ngo nishasha, abasoda bari kubarwana muri Kongo ntizobatahura, kuko barya babaye abacangero nk'abarya bo muri Rumani n'abandi. Leta y'ubu yitwa ngo nishasha, nta busuma bw'amatungo y'igihugu buzohagarara ngo nuko bazanye leta nshasha. Nta migambi numvise yuko umukuru w'igihugu yorora isazi y'ibifyera n'imisiba. Ndibaza ko azobandanya ako kazi kiwe yihaye. Nta butungane buzogaruka, nta severe izokomborwa, nta marorerwa ya severe azohagarikwa, nta kwikura FDLR barya abantu binjiye mu Burundi kandi umugambi wabo ari kugira ngo bagwanye batera u Rwanda, nta gusubiza hamwe n'u Rwanda. Ni byinshi cyane umuntu atoshobora gutondekanya byose ngo abikurikirane. Mugabo igihambaye, hari umuntu numvise yavuze ati reka tuve muri iki gihe cyo kuvuga ngo intenge za leta mvyeyi, jenise leta mfyesi, yuko kuvuga izo intenge zavyo bikwiye, ntibigikwiye na gatonya. Kubera ko mwayise uko Atanazi Karayenga, ubwo ntibohava bavuga ati muratukanye? Oya, uwotukana ntiyorusha ububi abantu bicwa, bibwa, batotezwa. Ico si igitutsi nico batera ikirungurira. Ico batera ikirungurira cyane nuko bazi yuko hari abarundi benshi barara batariye, bazi yuko hari abasore benshi batagira akazi, bazi yuko ico nico babuze itiro, ariko ico ntikibabuze itiro. Ico gitutsi rero sinigisusi gihambaye cyane. Uko ico nagomba kuvuga nuko aho tugeze ubu, abavuze amabi akorwa na leta ya Semudede, niko ndayita, kuko umupfasoni wo mu Kirundo yayise Semudede muri 2004. Semudede rero amabi ikora, imaze imyaka 20 ikora, ntashobora guhinduka. Niwo mugambi wabo, ntimwe basaba kuba inyange bari ico bari. Rero ikindi naco ca kabiri, tuve muri iyi ntumbero yo kwidoga, gukoma akaruru ngo birateye agahinda, birateye isoni. Ivyo byararenganye.
ugiye kwa muganga muganga arakubwira ati we utonekara aha babara gutya ukwiye umuti rero nuwe je nibaza ko atawundi muti ubaho hari imiti yego benshi bibaza yuko ishoboka no kugira kuzeta nayo udafise ubushobozi bw'igisoza ndibaza ko vyogorana iyo nishu ntabona ko yoshoboka vuba naho hari abantu bavuga ko bariko barabikorera abandi nabo bakagira bati kuzeta izashobotse tuje mu migere bivuye ivyangiye mu maboko dutere turwane kurwana nk'uko bonyene bateye nka kurya ko muri rebellion ya CNDD-FDD navyo ni umutego mubi ufashe ingoho ngo urwanye CNDD aho ubu bogeje mucuzi ubu bahaye ubushobozi bari basanganywe kuko igisoda baragifise abicanyi barabafise uburyo bwo kuzingamika igihugu barabufise rero ufashe ingoho ugiye kurwanya CNDD ubu bahaye inguvu je nibaza ko hariho ubundi buryo bwo kurwanya leta nta kamaro ko kuvuga ngo ni kurwanya abantu bari muri CNDD oya ni kurwanya leta iyo leta nyene yitwara iyo baheje gushiraho kurwanya abasoda kurwanya abapolisi kurwanya leta gusa ntihagire umuntu yibaza ngo arwanije aba-CNDD ntatera ntihagire amaraso aseseka amaraso y'abanyagihugu ariko tuve muri ico iki kiringo cyo kwidoga kwihebura kugira gute injira mu gihe cyo kwivura cyo kwikiza umwasi nta kundi Ego mutwemerera Atanazi Karayenga ngira hari abanywanyi bari ku murongo bifuza kuza kubabaza muraza murunganira ngira Alice nimba munyumva ko bandanya n'abariko barashikiriza ivyiyumviro canke bagomba kubaza ubundi mugwi w'ibibazo hanyuma kumbure ababajije ibibazo tugaruke ku batumire baze kwishura mu kanya ngira twokongera ko abandi batatu. Ego Gilbert, hariho Patrick Ndayikengurukiye nawe yari yasabye ijambo ko haciye akanya ngira kugura akamikro kiwe akabazo kiwe. Patrick mwamutwumva ijambo nigwanye. Ndagize mwiriwe Mwiriwe. Ego turabumva. Okay, nanjye ndabumva. Icambere ntanguye kuramutsa abatumire dushoboye guhurira muri kino kiganiro. Hama nkuko biri kuri kalendari y'uno munsi ndaja kuvuga kuri leta shasha. Nkuko abandi babivuze jewe muraja kuntunga mu mburane ndaja kuvuga ico mbona kw'iyi leta shasha ico umuntu yoyitega ko canke mvuge nico isangiye n'andi amareta kumbure yoba yarabayeho ndaja gutangura ndabivuge muri rusange. Iyi leta nibaza yuko ivyagoye amareta y'imbere canke mvuze y'imbere simvuze ya Bunyoni canke yandera ko buca gusa ndavuga n'amareta yo muri kahise ka kera kubera ko ikintu gituma uno musi Burundi buguma mu bibazo buguma novuga mu kinogo n'ibibazo turimwo ntawo bideha ni vya bindi bamwe bamaze kubishikiriza ingene hari ico no kwitwa gukumirana bamwe bakishimikiza imiryango mu gutanga ubuzi ku maregio kuki ikinye niki mugabo bakibagira yuko muri ivyo haca haziramwo ibibazo hakagira ngo habaho ibibazo bidatora inyishu kuko mu muryango umwe ntashobora kuvamwo abantu bashobora gutorera inyishu igihugu gikeneye. Ico nico abantu batamenya. Hanyuma ikindi naco aya magorwa novuga uno musi igihugu kirimwo amvuza amagorwa sindiko ndavuga amagorwa y'amasoro ahubwo ndiko ndavuga amagorwa y'ubukene amagorwa y'ukunanirwa novuga kwa leta dufita canke twoba twararonse mu misi mike urabona yuko hoho vyabaye ndasi iyi nkuko babivuze hari umuhinga yabivuze ati inye nta mahirwe yo kunanirwa igifise nibaza yuko
twoyizeza cyangwa tukizera ko izobishobora, kuko itabishoboye murabona yuko abarundi boshika kure, n'ubu murabona yuko batari hafi. Ico rero ngomba kuvuga, ndibaza ikibazo kimwe, ibi bintu turimwo birafise aho biva. Aho biva ni ibi twabayemwo muri kahise, abarundi ntibarashobora kuja hamwe ngo bicarane babone ko bari hamwe ariho bokuzuzanya. Uno musi biragaragara yuko n'abarundi ico novuga bafise, novuga ibibazo bitandukanye, ku buryo ubu unye hariho novuga ko umugwi ugeze naho wihebura. Numvirije uwavuze imbere yiwanje gatoyi, numvise ko yavuganye agahinda kenshi kumbura ivyo yaciyemwo. Ivyo rero umuntu acamwo, nk'uko n'ubushakashatsi buvyerekana, burafise ico buzana, burafise ico buhindura muri we. Uno musi rero turiko turonka novuga abategetsi bahinduwe n'ibihe baciyemwo. Rero nkaca ngaruka inyuma gatoyi, nkamera nk'utanga iciyumviro ciwanje. Iciyumviro ciwanje ca ngomba nkabona yuko hariho ishirahamwe bitwa Parseme rivuga riti duhamagarira abarundi guhindura ingendo no guca ugwevu. Abarundi buno musi barakeneye kwiga, barakeneye kumenya. Hari ibintu kumbure muri twebwe bitagenda neza, kuko mvuze uko mba ngomvye kwerekana, kuko iyo mvuze ko ibintu bitagenda neza ntivyotahurika ko abarundi uno musi twoba turi ngaha mw'ibibazo turimwo uno musi. None wovuga yuko Uburundi aribo ba mbere batoshobora kwitunganiriza igihugu? Uburundi urabona yuko aribo bantu ba mbere batoshobora kuja hamwe kw'isi nzima, ko abandi baja hamwe bagakorera igihugu cabo, bagatezanya imbere, bakiyumvira ibibazo vy'ibihugu vyabo. Uno musi abarundi baribaza ko ejo canke hirya y'ejo hari uwundi umuntu azoza kwiyumvira inyungu z'igihugu. Mbega uno musi mu gihe abarundi bafise igihugu mu minwe, batiyumvira inyungu z'abarundi bose, bakiyumvira inyungu z'umuryango, inyungu z'abana babo, inyungu z'uwo basangiye komine, ivyo ntaho bizoshikana Uburundi. Ivyo rero novuga yuko biratera ibikomere, sinzi ndaja kubisubiramwo cane, biratera ibikomere bikagira ico vyonona. Ejo uzokwisanga abarundi bari mu bindi bibazo, kuko hariho abazogira amarukuru mu nzira zitarizo. Mugabo nka jewe nk'uko ndabibona canke ndabizi, izo sizo nzira novuga zizofasha abarundi. Sinzi uwavuze ati reka guca muca hirya no hino mureke kuvyumva, ati kuko turi muri urgence. Urgence hari uno musi nk'impanuro, nuko leta turonse uno musi iriko irayobora iki gihugu, yokumviriza buri murundi wese, ikaraba. Ndabona yuko nk'uko n'ubutwara Focode Pacifique Ninahazwe yaravyanditse mu misi iheze nabisomye, yarashimye ko hariho abategetsi basoma kumbure bakanareyagisa kuvyo ashobora kuba yanditse. Ico novuga ko ari ikintu coza gifasha, wanashima umwe wese akagira ico aterereye, hanyuma tubasabe kumva. Ego rimwe na rimwe baravuga ngo intumva, nabo ntibaba intumva, bumvirize umurundi uwo ari we wese. Nta murundi yanka igihugu, abarundi bose bakunda igihugu, kuko no musi umwenegihugu nk'uko bavyivugira abo nyene, abarundi bamerewe nabi bose baragira ikibazo, bitugarukako hirya no hino ibintu biriko biragenda nabi, ni ikibazo rusange. Uno musi abarundi bose bageze ahantu bamera nk'abagomba kutaba fiere n'igihugu cabo, kubera igihugu cabo kiri mu bibazo bikomeye cane. Ego. Igihugu rero Patrick, mugerageze musoze umwanya, iminota 5 twabahaye yarangiye, kugira ngo dusangize ijambo n'abandi. Murakoze cane, reka mere nk'ugira ngaha. Mugabo imbere yuko ndangiza mvuge nti ndashimira cane mwebwe jewe par contre mwe mwitanga mugashikiriza impanuro, mukavuga ivyo kogwa canke ivyo girana, mukaremesha n'ibiganiro, kuko ngaha ivyo tuvuga antuka ntihabura ikintu na kimwe gisigara. Baravyumva, barabibona, kumbura bazobikorerako, niyo batabikorerako naho nta kundi Imana izobakorerako, niko nobivuga. Murakoze. Murakoze cyane Patrick. Sinzi ukurikira Alice mubo mwari mwashite ku rutonde. Ukurikira ni Lumiere Irakoze, yo kugura akamikro kiwe agaheza akabaza ikibazo ciwe.
Ego hama mwiriwe mwaramutse bivanye n'aho muherereye. mwiriwe Hama akabazo je nagomba kubaza ntatevye, twabonye umuntu umushikiranganji mushasha bashizeho nk'uko mwabivuze wa affaires étrangères, mwavuze ukuntu mubona umuntu w'amacakubiri, none je nagomba kubaza igituma mubona yuko boba bamushimiye novuga ubwo butumwa, mu gihe tubona yuko muri kino gihe twugarije n'intambara na crise régionale aho duherereye, bitumwe nuko nyene bivuye kuri ivyo bintu vy'amacakubiri, eske mubonamo ingaruka izahe, mubibona bigamirije iki? Murakoze cane. murakoze namwe no kubahiriza umwanya, ngira two kwakira uwundi umwe hanyuma tugaha akanya batumire bakagira ico bavuze ku bamaze kubaza. ego Gilbert uwo ukurikira mu bamaze akanya basabye ijambo ni komanda Matama Juvenal ngira ngo twasha duhagarikira kuri uyo, abandi tukabaha ijambo mu mwanya ugira kabiri. Ego murakoze, ndabanje kubaramutsa mwese abo twahuriye kuri Mwaramutse. munyumva neza. Hama naje nk'uko abandi bariko barabivuga, maze igihe nkurikirana ibijanye n'ino leta shasha. Jewe nta cantangaje, nk'uko nagumye numva abantu benshi bavuga ko ari imiryango, bamwe n'abagore b'abagabo babo basanzwe bari muri leta, mu bashinga amateka n'abakenguza amateka n'abandi. Ivyo je ntivyantangaje na gatoya, ntivyantangaje ko iyi leta kuva 2015 dutangura guhunga n'inyuma yaho nta cizere je nigeze ndayigirira, sindabahisha pe. Hama ikindi naco mbakubaza Pacifique amaze igihe kirekire aboroga yandika yereka iyo leta amabikora ivyo ikora vyinshi kuva tukiri ni Burundi, kurikirana ibintu vyiwe vyinshi narabijamwo, ariko abo bantu abwira buri gihe ntibumva. Nagomba kumubaza, ese Pacifique ko muri imyaka iri kuratujana, urabona tuzoboroga gushika ryari? Tuzobwira abo bagabo batumva gushika ryari? Abo bagabo ivangura ko ari ryo bashize imbere, urazi ko batereka umututsi, ivyo byo nubwo mutovyemera, ivyo baragishira imbere cyane. Iyi leta yabo no munsi ibwizo shingiro ry'ubuntu ntibigeze bari kurikiza, uravye abari muri leta beshira majorité n'abahutusa. Murabona koko dutera duca hehe? Nkaca ntanga umuti ushoboka, mwavyanka mwavyemera, iki gihugu c'u Burundi bajya abagabo kugira bumve no kumvisha umuheto, byanka bikunda muze dufatane mu nda, dutandukane n'ivyo ducanishamo n'ivyo tumvikana ko twese dufatane mu nda, twumve ko umwasi dufise ari rya leta ya CNDD-FDD, nta kindi dufise. Je nkavuga ati umuntu agwanya irya leta niwe mwasi mubi cyane dufise no munsi, niwe mwasi mubi, kuko umaze tuzi ko leta dufise ari yo mbi, ari itwanka, ari yo yadutoteje, ukaca ubona uwundi muntu ari hafi yawe nawe ari kukugwanya canke ari gushigikira ibidashoboka, uwo niwe mwasi mubi dufise. Nkavuga ati rero muze duhaguruke twese, shigikira abamaze guhaguruka, ariyo Rede Tabara, dufate umuheto dukure hirya ntwaro, nta kindi gisigaye. Mwavyanka mwavyemera, abandi bazoza n'abandi baza, ariko tubanze turojwanye abamaze kwitanga, baraye mu gahinga imyaka myinshi. Murakoze cyane. Murakoze namwe komanda Matama, reka kumbure tubuhe ijambo abatumire, ngira twohera kuri Pacifique mwabajijwe utubazo. Professeur Ndenzako ngira sinzi ko hari namwe utubazo mwumvise tuberekeye, ngira Karayenga nawe niyagira icyo abonayo kunganira araheza nawe yunganire. Reka duhere kuri Pacifique, hanyuma mukanya ngira turaza kwakira uwundi mugwi w'ibindi bibazo, kumbure ko mugenzanje Alice ngira aramfasha nimba hariyo n'ibindi baba baturungikiye mu butumwa kuri Facebook canke muri commentaire, natwo ngira utwo tubazo turaheza tuze kutubasomera. Pacifique ngira mwokwishura. Yego murakoze. Mpere kuri uyu wa nyuma nyene mbajije,
yo muri Rede Tabara ati uramaze imyaka wandika mabi akogwa niyo ntwaro none uzovyandika gushika ryari ubona bizoshika kuki kubwumubwira abantu batumva iki kibazo numvise siwe wenyene hariho n'abandi bakigarutseko kumbura ingene twokibaza ahubwo twokibaza uko tugicuritse tuti mbega hamwe abavuga amabi leta ikora hamwe bose bonuma uwo byunguka kuri bo bande ese ni Rede Tabara yokunguka hamwe kwerekana abanyuruzwa kwerekana abapfungiwe ubusa kwerekana leta y'abasuma kwerekana amacakubiri agenga iyo leta kwerekana amabi yose ikora hamwe ababivuga bonuma ntibisubire kuja habona ni Rede Tabara yovyungukamwo hamwe abo bantu bose bonuma ivyo bintu nivyo vyofasha kugwanya iyo ntwari ikora ivyo bintu canke inyungu ya mbere yoba iya leta nyene leta ihari nta kintu na kimwe itakoze guhera muri iyo myaka yose twaba hari abantu ariko bavugira mugira bo kugara mikro kumbure ko Eric nimba ariko aratwumva yogerageza kugara mikro mu kurindira ko tuza kumuha ijambo ngira mwobandanya ngira yamaze kubikora. Pacifique sinzi ko muriko muratwumva, kumbure ko sinzi akabazo kabaye kwa Pacifique ariko ngira mu kurindira ko Pacifique ashobora kutwumva ngira sinzi ngira Professor Ndenza ko mwoba murishura imbere yuko dusura kuronka Pacifique. Alice Hakizimana sinzi ko ari jewe ntariko ndabumva ariko ndumva ijwi rya Pacifique ryagiye. jewe ndakumva ariko abandi sinzi ko bariko baratwumva sinzi akabazo kari Baratwumva ndabona Professor Ndenza ko yuguruye mikro ngira yoba arishura mu kurindira yuko dusura kumutora Pacifique. ego nariko mvuga umuntu yambajije ikibazo yitwa namwishuye Parekri ngaha yitwa kwizera buntu yabajije ngo niki wobwira so gouvernement sur le volet économique y'igihugu ivyo bokora seromvu asomye hasi nanditse di priorité byinshi cyane donc injo kibazo nabonye aha namwishuye Parekri n'abandi bashoboye kubisoma. Nibaza ko atakindi kibazo ko ni birebire urumva umuntu ashobora gusoma kuri aha munsi ya forum kwizera buntu namwishuye ndabona n'abandi bariko barabisoma. Murakoze cyane. Sinzi ko Atanazi Karayenga hari icyo mwovuga mwumvise hari waraje kubaza yitwa Komanda Matama hari n'undi yavuze ababaye cyane yitwa Bob sinzi ko hari icyo mwogira icyo muvuze kuri ibi aba bafashe ijambo babona nk'inyishu z'ibibazo mu Burundi. jewe uko ndabibona burya urugamba rwo guhindura leta rusa n'urugamba rwo gutegura umupira muri equipe nationale. Hari bamwe bavuga kandi ni vyiza ko bavuga, hari abandi baja gusenga ni vyiza ko basenga, hari abandi bagerageza gufasha impunzi bagerageza gufasha abagwaye nabo ni vyiza ko babikora, ariko igihambaye nuko twese dushira hamwe inguvu. Umwe ntavuga ngo wowe ivyo ukora ngo ntaco bizomara, ubundi ngo wowe ivyo ukora ngo bizotera akagumba. Oya, reka tugire abantu bamwe bitwe ko bashira muri equipe des attaquants, abandi ba défense, abandi muri bise nuko twese umwe wese afise ico akora, ico ashikiriza, ico aterereye aronka ikibanza. Rede Tabara iravuga iti n'umuheto, okay, reka rero tuvyemere ko ibishoboye gukoresha umuheto, ariko amatwi asumira hariho n'iyindi migwi ivuga ko nayo yifuza gukoresha umuheto. Ari abamenyesha amakuru barakoresha umuheto wabo n'amajambo n'amakuru, ni za analyse, nivyo turimo, nivyo muriko
ni nk'ico kiganiro mwateguye abandi bafise ubundi buhinga mugaje ico nagomba gushika nukuri nta guta umwanya twiyumvira ngo leta y'ubu ngo yohindura iki ngo umushikiranganje naka yokora iki ngo yakoze ibibi bimeze gutya ntaco bigihindura mu mbabare mvuga ikirundi gikomeye kandi kumbure co hava kibabaza amatwi ya bamwe bamwe semutete kugira ngo ihinduke kwifuza kwihinduka ukwiri nukuri mu mbabarire mu kirundi ciza bavuga bati nukwina uwapfuye ibiriko birashikira Burundi si ibintu bije nka giturumbuka n'umugambi kandi Imana yarakoze kuduha abantu bakurikirana umugambi naho hari umugambi mubi mugabo bakatwereka ububi bwabo gushika tumenye yuko inyuma y'uwo mugambi wabo atabundi bwiza bukiriho ntibishoboka leta y'ubu ntishobora guhinduka kandi ntimugiye ngo izohinduka vuba kuko ngo turiko turayiyamiriza ivyo sivyo n'ingwano ifata umwanya muremure ariko igihambaye nuko twiyumvira imigambi yotegura kazoza ku Burundi erega ntitwisamaze neva ivyo arimwo no gutegura amatora yo mu myaka 2027 kandi ashaka kwitoza ntitwisamaze kapitale y'u Burundi ubu yarahindutse yabaye Gitega ariko murasoma muri constitution article 20 ivuga yuko la capitale du Burundi est toujours Bujumbura hoza ihinduka Bujumbura yosuri ikagaruka ikaba capitale y'u Burundi haje mu ndinde gatoya ikindi je nibaza yuko twotegura kazoza gashobotse kugira Assemblée nationale na Sénat si vyiza ntaco bimaze la Suisse ifise Assemblée nationale gusa nuguta umwanya twese tushobora kugira Assemblée nationale imwe ikindi gishoboka kazoza dutegure kazoza ari programme yo kurwanya neva candidature ya neva muri 2027 dutegure programme nziza politique ingene twogira décentralisation du pouvoir au niveau des 5 régions ingene abarundi bashobora gusangira ubutegetsi au niveau des régions nka region yo bita Gitega jano yita Kirimiro nka region bitwa Bujumbura no yita Mumirwa ivyo ni anecdote mugabo igihambaye nuko twiyumvira imigambi iri imbere kwama dufise gusa imigambi y'ibintu vyapfuye abantu twifuza yuko vyohinduka ntibigihinduka CNDD yarashikiriye ico yashaka ntibizoshobora guhinduka rero ni nkuko nabivuze mu mbabare n'ukuri mu mbabarire ikirundi ciza ni ndavuze nti nukwinu wapfuye ndaco bikimaze ego sinzi ko Pacifique muriko muratwumva ubu nimba muriko muratwumva kuko mu kanya ijwi ryanjye ryagiye twagerageje kubaduza ariko nituriko turabibona neza sinzi ko hari akabazo kahari ariko mu kurindira Alice ko dutora Pacifique ngira twoba turakira uwundi mugwi w'ibibazo ego Jiberi hariho abandi banywanyi bari basavye ijambo hariho uwitwa Adris Pavlov yari yasavye ijambo muri abariko batwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe ndatanze mwiriwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aherereye jewe nagomba kuvuga ko meze nk'uwishura uko je ndavyumva muti iyi leta nshasha hari ico twoyitegako jewe ku bwanje nogira nti ntaco nokwitega kubera iki kubera ko burya ikintu tutariko turatahura CNDD-FDD iyobora ikoresheje ico nokwita systeme ni ukuvuga naho wojamwo wifuza guhindura ubwirizwa kugira ku murongo bagirako naho woja yuri umumarayika mu kanya wohinduka shetani mumbabarire iyo mvugo nkoresheje kuko ngira ngo muribuka harabagize bati umukuru w'igihugu ahagiye muri 2020 never bati turamuzi n'umushinga ntahe yaragize ukunuku ariko ahageze
yabaye mubi gusumba n'abo twahora tuvuga. Ni benshi bamwe baravugwa. Rero systeme ikora gute? Systeme ishira imbere urwanko, ishira imbere ugutandukanya abarundi. Nico gituma abayirimwo baraheza bakarushanwa kwerekana ko bari muri iyo nzira, maze ivyo twokwita excès bakagira bati jewe nije ndi uwa mbere, haba mu kuvuga nabi aba bahunze cane cane aba Pacifique n'abandi bagwanira agateka ka muntu. Ivyo rero maze ukaba uriyerekanye. Nimba Uburundi bwoshobora guhinduka bugahinduka biciye kuri CNDD-FDD, ntabwo biri muri aba bagenwa. Intuze ihinduka nyamukuru rishoboka bivuye kuri abo bo hejuru, abo bitwa basaje, abo bitwa aba bakuru hejuru cyane muri CNDD. Naye handi ho nico gituma ubona barushanywa gutuka u Rwanda, barushanywa gutuka abakoroni, ubu ntibaherutse. Ni ukuvuga bakora muri systeme. Rero aba baraje bagire bati reka natwe twirire nk'uko abandi bariye, kuko ubu nico kibazo gihari. Do systeme osi uretse ivyo vy'inzankano ukareka ivyo vy'ibiki, ni systeme igira iti ingo wirire nk'uko natwe turiko turarya. Uburundi babufashe nk'aho womenga ni nk'ahantu basanze inzovu yaguye bati zana igipanga turushanye gukata umusoso, umwe wese akata yiha. Rero muri makeyi nariko ndagerageza gusigura ngira nti jewe ku bwanje ntaco no kwitega. None rero tubigenje gute? Nico nagomba guherezako. Abarundi nitumenye yuko hatagize ico twiyumvira gukora bizogumuku mbere bizogenda birushiriza murantunga bizogenda birushiriza kuba bibi. Murabona ko uko twari turi ejo ubu siko turi, bigenda birushiriza kuba bibi. Hera kuva iyi nganji ihari ubu itangura kugeza n'ubu ibintu iyo bigenda birushiriza kuba bibi umunsi ukukeye, haba mu vy'ubutunzi, haba mu vy'imibano. Burya anyi uretse n'ibi vy'ukwiba ukareka n'ibiki, iyo uriko uraraba ingene baradikariza abana bato, ugasanga umwana w'imyaka 5 aravuga ngo ubusi vya bindi, ngo ibintu yabonye, ngo ivyo ukumva abana hakwigishwa ibintu vy'urukundo, hakwigishwa ibintu bizobafasha ingene bibeshaho, bigishwa ibintu vy'inzankano, bigishwa ibintu udashobora kumenya ivyo ari vyo. Rero ico nagomba kuvuga, hatagize igikorwa nta kizohinduka, ahubwo bazogenda barushiriza kwerura bushasha, badukana ibintu bishasha nk'ibiyinya bagira bati nanje ndafise umupfasoni naze ngaha nawe wa mukuru. Niko tuzogenda twadukana abantu bashasha bagaragaza ya nzira ya systeme kwa kuntu systeme ikora. Ngira ngo ubushize mwarasomye ukuntu hariho abantu hariho uyu muntu yari yaramaze abantu imuyinga yitwa Shabani, nawe yaraforomye abantu biwe ari nabo bamanukanye Bujumbura, barabahigiye ubuzi n'ibiki, ivyo ntitwobigarukako. Mugabo mwarumvise ko ubu dufise ubundi muntu kabuhariwe shaka kandi kagwi ibujumbura gashobora kunyuruza abantu ko gashatse gakoresheje TI. Rero tutagize ico dukora nta kizoshoboka. Rero reka nsozere ngira nti nimuze turabe ico gukora ca mbere. Nimureke nk'abarundi, je hano ndakunda kumviriza abantu barapfa kahise ngo wewe wavuze ngo 7 ngo vyagenze uku, ngo nanje navuze uku, bagaca bahera uko bagatukana. Wewe wavuze ko twokora strategy imeze uku, nanje navuze ibi, bagaca bahera abo bagatukana. Enda nimureke ivyo bintu vyo kwicamwe ibice, inguvu sina nyinshi, nimureke kuzisanzaza, nimukorere hamwe. Ivyo mudahurije ko vuma mwibuka ko muhuje ko mwese mwangajwe, ibisigaye tuzoheza tugira ico dukora, kuko kabiri mu rugo rw'umugabo ntibishoboka. Murakoze, mugira amahoro. Urakoze Andris. Pacifique ndabona mwagarutse, sinzi ngira mwumvise ko ijwi ryari ryagiye, ariko mwariko murishura abari babajije ubwa mbere, ngira utubazo sinzi ko
mwobandaniza aho mwari mugeze kugira ngo tuce twakira abenshi bashoboka. biriya ikibazo ego ntacyo bahagarutse ko ibyo nibyo kuba Ikibazo baracishura, baraza kucishura Sharangabo. numvise mfata Mhm, uburyo mhm. ego Pacifique ngira murakoze kwishura. mu buhinga bw'ivyuma nabonye ko hari byagoranye kuko umwanya umwe navuga ntimunyumve uwundi mwanya nabumva namwe ntimunyumve sinzi ko uko byagenze. Hari ikintu mbona kiguma kigaruka ariko tutakwiye gusubira kugwamo na gatoyi. Kugira resistance ntabwo bisigura kubanza kwiyaka inguvu ibyo dufise na bikeyi. Navuze nti igihe byacika nako ngira nti mbega hamwe abantu berekana amabi akogwa n'ubutegetsi bose bonuma, ubwo inyungu yoba mfatiye nko kwambaje ikibazo agize ati twebwe turi muri Red Tabara nimuze mudusange muri Red Tabara ibindi byose nimubireke muze muri ico mfatire nko kuri ako karoro gusa. Mbega hamwe aberekana amabi iyi ntwaro ikora bose bonuma, burya ni Red Tabara yovyungukiramwo canke ni CNDD-FDD yovyungukiramwo? Nukumenya ko ikintu cyitwa information haba mu isi ya kera uno munsi ho kurusha nuko byari bimeze imbere, ni ikigwanisho gikomeye cyane umuntu adashobora kwiyaka mu gihe we aba agishoboye kuba agifise. Ibindi byose yokwiyumvira gukoresha, ibindi byose yotera yubaka ngo bize kumukomeza, bitegerezwa guhera kuri ico kigwanisho gikomeye cya information kuba gifise. Ni warekera uwo wituma adversaire wawe ko ari we agumana iyo monopole ya communication, ko ari we wenyine. Ku ruhande rwacu je mfata ko ubu tunafise bike cyane urabye ku rundi ruhande ibintu byahagurukiye kugwanya abafise ico bavuga. Aho kurondera ko ibyo dufise tubizimya, hakwiye kongerekana nyabo n'inguvu zukongereza communication. Ingwano y'uno munsi yaba abavuga y'umuheto yaba n'iyindi yose itazi gukoresha ikigwanisho cya communication yoba ari ubusa, nta na hamwe yoshobora gushika mu gihe cuno munsi. Nukuvuga ndumva ko hariho ikibazo dufise kandi kiguma kigaruka abantu bakivuga ko cyumvikana. Hariho ikibazo cyo kwitunganya gushasha muri uko koresista kuri iyo ntwaro iri kwiramara abantu. Hariho ukumvikana neza tukabihuriza ko strategy zose zishobora gukoreshwa, ivyo birumvikana, ariko umuti wavyo ntuzigera uhagarara mu kwiyaka ibyo twari dufise. Ejo RPI ikanuma, ejo televiziyo Renaissance ikanuma, Focode ikanuma, uwundi mugwi Rigiteka ikanuma, uwundi mugwi wose twaba dusigaranye ugishobora kugira ico uvuze, ushobora kubwira abarundi ibiriko biraba. Ntabwo bizotubera intsinzi no gukomera, ahubwo bizotuzana kongereza intege nke zoba zihari. Rero sinipfuza n'ukuri ko iki kintu twokwama tukigarukako mu biganiro byose dutunganya. Abantu umwanya wayo wose amaguma bakeneye kumenya ibiriko biraba, naho mwoja mu baciye mu nzira y'urugamba nyene rw'umuheto nk'uko bamwe baba ariko barabivuga, kuko ico ndacibutsa ko Focode nk'ishirahamwe ry'agatakazi na muntu ridashobora kuba ico baba ariko baradusaba. Rero ngomba ndabutse ko ahantu hose habaye n'urugamba rw'umuheto, igisata kijanye no kubwira abanyagihugu biriko biraba cyane ari gisata gikomeye cyane. Uzobona imihari iheze ikugurura iradiyo, bagira ibinyamakuru, batararonka za Facebook za Twitter dufise ubu, baba bafise ibyo bandika imeze nk'amatracte bikamwa bishikira umunyagihugu. Nta na rimwe habayeho resistance idashobora kuvuga amabi intwaro ihari ibiri kwirakora. Mwonarabe inguvu ubwo butegetsi bushira mu kurondera kutuzimya, kutunumya, kugira ivyo bintu ntibisubire kuvugwa. Niho honyene wotahurira ko kino ari kigwanisho gikomeye cyo gushigikira, hanyuma umuntu akubakira ko n'ikindi cyose cyokurikira. Mugabo
nukuri ndabasavye abantu bumva bose ngo bari n'ubwenge ngo bari n'ivyo bagira bakize bahagarike iyi nzira yo guca intege umuntu wese aba afise ikindi na gitoya ariko arakora ngo ehe nitwicare twese tunume ngo hanyuma dukore ibiganiro narabivuze mu kiganiro giheruka abipfuza kubaka iyo resistance nabwiye nti gerageza mwibagire ko mufise Twitter, gerageza mwibagire ko mufise Facebook, gerageza mwibagire ikindi cyose. Kubaka resistance ntabwo bizokorerwa ku marezo sosio, siho bizokorerwa. Hamwe twavuga ngo ubu turahagaritse ibiganiro byo twahora dukora, ngo kuwa Mungu uza tuzicara ngaha mu biganiro kivuga ngo mbega hoko gwiki. Bamwe bavuge twebwe tubona ko ari gufata umuheto, abandi bavuge bati twe no kuja muri Tabara, abandi bati Tabara siyo tubona ahubwo hakwiye undi muhari, abandi hanyuma bagirizanye bavuge bati yaraduhemukiye yaratwononeye. Okay, haciye indwi foko dutunganye ikindi kiganiro kivuga bya bindi nyene abantu basubire batukane. Haciye iyindi ndwi tumara ukwezi amezi abiri amezi atatu twama twicara tuvuga ikintu kimwe, ntabwo uwo munsi ariho tuzoba turiko turagira intambwe. Ikigira kabiri, bene ibiganiro iyo umuntu abikoze ntabwo bihagaze ukwiyumvira ngo ni CNDD-FDD buce hinduka. Erega inguvu za CNDD-FDD za mbere sizo. Inguvu za CNDD-FDD n'abanyagihugu ifise batazi ibi turiko turavuga. Nukuguma tubikora ku buryo bishobora gushikira wa munyagihugu akamenya ibi turiko turavuga. Intsinzi kizoyisenyura ca mbere ni igihe umunyagihugu wese azoba afise aya makuru, burya izoba igeze habi hamwe y'amakuru yose tuvuga yoshikira umunyagihugu wese. Mbega iyo aba n'umwe yari gushobora kuvuga bati mwabonye ko inama nshingamateka bayigize yabicanyi, mwabonye ko inama nshingamateka bayizanye nk'umuntu yitwa Shabani yamaze abantu abanyuruza, mwibaza ko iyo bariyo ntambwe umunyagihugu akibaza ati abashingamateka nkekara abantu biteka, ntamenye ivyo biriko birakorwa ivyo ari vyo. Muriko mwiyumvira ko abashaka kwiga resistance ibyo byoca bibafasha? Nta na gato. Rero aha ndahashimitse ko ndahafatiye n'umwanya, ariko ntihagire umuntu yumvira mu rugamba rw'imyaka y'ubu ko hariho intsinzi ishoboka ata gutunganya neza ibijyanye na communication no kusensibiliza umunyagihugu no kumwereka amabi iyo ntwaro ibiriko iramukorera. Ku bindi bibazo byagiye biravugwa hariho dukeyi noshobora gusubira gucako, hashobora kuba hari ibyavuzwe ntari ku murongo sinza kubimenya. Hariho nka Sharangabo yagize ati mbega ni kubera iki aba bategetsi bitwararika kuvuga ngo vyose ni vyiza bimeze neza terambere twararishikiriye. Numvise n'umukuru w'igihugu havuga ngo Burundi nico gihugu ca mbere giteye imbere ku isi, usanga bavuga ngo muri kahise byari bimeze uko ngo ubu twaramaze kubiheza, ngo siza ntwaro, ugasanga bariko bavuga umwanya wose ko ibintu babihejeje. Mu by'ukuri iyo mvugo yabo yo nyene yerekana imvugo yo kwikurayo ivuga ko atanyishu bafise. Uruhara rw'iwacu nubwo nyene gushobora kwerekana ingene iyo mvugo atakiri kwiramarira umunyagihugu ahubwo atahure ko afise leta atanyishu igisigaranye, kuko yaba afise inyishu bogumye bavuga ibibazo bakabidomako bagashiraho incabwenge zivyigako hagafatwa ingingo bagatera bavuga bati ca kibazo cari kihari niki, ubu twagize intambwe igera ngaha tukigejeje aha tugiye kugiheza. Nayo ubundi bo ugira ni Ndayishimiye atazi ko Burundi arico gihugu ca nyuma mwiterambere mw'isi, ugira nitwe twenda kwibwira we ntabizi, mugabo aje kubwira abantu ngo nico ca mbere nuko agira ati ibihari je ntanyishu gifise, reka mfumwe ndabasamaza, reka mfumwe ndabatwenza, reka mfumwe nigira umukomedie. Bibi vyo hari ikindi kintu yavuze mu gikomeye c'agahimbo naco nyene kirimwo na kaborebwe gafata abantu batwara bakagera ku gutwaza urutugu bakumva ko byasigaye bashoboye byose, barafise aho bagera bakaboregwa, maze ubuzima bwo mu nzi wabo bagasigara bumva umengo nibwo buzima bw'igihugu cose. Rero bene izo ntwaro kenshi za gusenyuka ubutwara umengo yaramaze gutakaza les réalités, yaramaze gutakaza uko ibintu uko abantu biwe basigaye babayeho, ukamenga ba mu yindi si yiwe itagisa n'iy'abanyagihugu biwe babamwo. Ico ni kimwe mu ntango z'ingene
ubutegetsi usanga buriko burahera. Hari uwundi yagarutse cyane ku kijyanye na Edouard Bizimana aho agira ati iyi ntwari iguma ihamagara umuntu nk'uyu yigisha amacakubiri icese yerekana urwanko afitiye abo badasangiye ubwoko igihugu kibanyi n'ibindi bigenda gute ngo iyo ntwari iguma ihagarara ku muntu nk'uyo kandi biboneka ko atacaje kumara atari kuza gusongera isibe. Hari aho nibaza ko Edouard Bizimana avuga ivyo benshi muri bo biyumvira wakaba bivugiye hejuru gusa kuko ntabwo ivyo Edouard Bizimana ariko aravuga bitandukanye n'ivyo abandi baba bariko barakora bo bakabikora batavuze gutyo. Iyo wumvirije urwanko bafitiye nk'igihugu cy'u Rwanda ingene babivuga wumvamwo akantu kajyanye n'amacakubiri y'amoko naho batababivuze uko nyene Bizimana bivuga inyifato uko babikora urabona bijyanye n'ibi vyumviro vya Edouard Bizimana. Mbere rimwe na rimwe jewe abantu nka Edouard Bizimana n'abashimira kuko byotugoye kwerekana ko biyumvira uko hatabonetse uwo muri bo ashobora kubivuga. Nimwibuke uyu minisitiri nka Shingiro giserukira Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU yakoze ibiki yarubahutse imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU aravuga icese ko atemera ko mu Rwanda